International Batman killer, gender vura we don't pent killer. Nico Junior Kuzumuti. Listen to this melody, yeah. Hello my people, murakomeye ni dansi kuri kamera nko mumenyereye bakunza Black TV ndakora mukije aho uri hose nimutari mukunza Black TV nawe ndakora mukije nizere ko bavyusa amahoro antukajendi hano kuganyu mumeze neza jemba meze neza hamano basaba yuko unyimba uri mushasha canke utari mushasha utaragira subscribe no musaba yuko igira tutibagiye aga cloche de notification kajya gakengeri mubona gasa na kaki na gris kaca gatukura ugakoze ugakiza ugafyonze nako hama ibikurikira murabizi utabizi ni commentaire muza kuzigira après mumaze kubona ukungena ikiganiro kimeze nyimba wagikunze ivyo wanse n'ivya byose ndashaka ubimbwire shaka unyiyugurukire mu ma commentaire ndazi umurundi ntatinya kwandika ikiri ku mutima nico ndabakundira abarundi ndafise umutumire nababwiye ko nzana abafise impano saba impano gusa n'udafise impano nzomuzana uko ndi hano kugira nereke abarundi ko tumerewe kugira bari hanze bose barabuko ngene Burundi bumerewe baduciye ku bantu z'abacu bref ntarinze ndavuga byinshi inyuma ya kamera ni rubambo ujya nyene yamatuma mutubona ama image asa neza nage tukunda bakunda najuna nababwiye ariko ndabakunda hamareka twakira umushitsi wacu atwibwire afise impano zimwe nyinshi zikunze kuboneka no mu Burundi bwacu impano yo kuririmba reka tumwakire atwibwire atubwire igituma umuziki kuki yawuhisemwo karibu. Yeah. My nigga, your boy Gang Marsh against the rap, AGIP, Young G from Ken Butcher Young Niggas, my team from Ken Empire, you know me, in Black TV. Pamoja na Doxy Gite. Komenda muramutse chambe na mbe ndamutsa n'abafanzi. Ndakeneye information yo rap. Après le dictionnaire, baza kwemera gutanga ipapo. Naragerageje guys, sivyo kubesha naragerageje byaranse. Ntangura kuri Doxy. Sime umva mpereza onye byaranse ibindi byose. Wisho boy, dakanuka mwe kamwe buri umwaka umwe ugendura gwa akazina kamwe. Umaze gutravaya nk'imyaka 10 ucugira amazina 10 wumva iyo bafatanije ni rarararara. Tu vois? Et finalement c'est byanje. Tatari kwe. Bref, tutagiye kure twibwire kwanza akazina. Ku mazina abavyeyi banyise niswe Gacubwenge Arno. Abakunda umuziki hamwe na job ganje ndi muri abo bakunda umuziki turabiraba sanga siryo zina two present ku muziki banyita GIP ya kubandi Young GIP ni GIP mazo GIP ya gwana ariwe Arno. Aha okay munyakanyosha wacu Marifta Kobasontana kobasatvi bandanye Kobadoxy kokutagashira comedian ntabuze mtima la comedian je te salue là tunakurikira na Black TV sana burya gasore nabane so mukanyosha oya gasore ni mwino me nawe ni Audrey ouais Audrey turabara mukija ko dufise abantu ebana ibikorwa byabo by'amamili unangudiye nkaramutsa Nico Junior nkaramutsa Isaiah director from New York bose nkaca ndamutsa na Big Fizzo ngo gibe nanje ndakora mukije akenseye turaja kure uzi ko izina ryawe ry'umuziki rigoye of course na abbreviation byaje gute kwanza duhe story yose yawe bon nararavye ku mazina baba duhamagara nk'Agacubwenge Arno vraiment ni izina ryo kumamagara ndi muri shamba ejo nyimba hari umufana yo kurankurikirana ukamamagara ngo Arno muri quartier bon ndashaka kwitaba me gusa ntibinjohera mba nipfuza ko iryo zina ibinyimba nyimamagara ndi muri chambre ndi mu gikoni ndi muri toilette ndi hehe cyane ukunda maze gusohoka ibe familial maze gusohoka kiba musical ndikuva cengenda yindi zina iba musical cyamagara GIP kugira dushoye kwidandaza tu GIP you know G gisiguriki I gisiguriki Junior Gacubwenge Arno hama I ni I nikuvuga ko nayihawe n'umupadiri
igihe nariko ndaca baptême kwa nakunda kumaza ibintu bijanye na ibintu vya Israel sana urumva gusa umunsi wo kubatiza shavuga ati rizana ndariguhaye sindariguhaye ko mwe bwa ati ryo muri état civil ni izina gusa ndaguhaye nzo kwama ndakwimukiraho kandi rijanye ni baptême donc ndarikunda cyane niryo nkunda gufatira ko cyane kuko Arno nawe uravyumva ngira nta siguro yatari bifise irenze niyo mpamvu ifo ko twirondeza twandana n'andi mazina ajanye natwe usanga umujene afise impano yitwa ngo Juvenal abarundi baratubanira abavyeyi bacu surtout bo baratubanira Juvenal Joaz barakumvugiye hano si jewe sidabana ambo tusi ndabikunda ifo ko umuntu agira izina rijanye n'ivyo akunda n'ivyo arondera kubaza uti rero bajya bakoresha amazina yabo baraya amfata kuri basi vyiza kuri bajya bita amazina biyita izina ryabo konyene we ahubwo jewe nuko amategeko ntashaka kuyashiraho jewe nokunda ko umuntu yitwa izina ruko amaze kubwira ubwenge okay uratukishije abantu bose badafise amasyono ni kusha urabatutse rero nta bwenge bafise mo bavuga mu kirundi ngo nawe udacibwamo je ndi umurundi kandi ndavuga ishukuri nababwiye ko abarundi bafise inyishu barafise amajambo ari Sangiza kandi yamatwenza naho ababaza yamatutwenza tu okay reka tutarinze kuja kure reka duhere ku buzima bwa Arno hamacha tuje no ku buzima bwa GIP Arno ninde Arno yakuza ameze gute tushaka kutubwire byose Arno yagize isanganya nyabaki nigiki cyamawaje mu buzima nigiki cyatumye kimukosora akavuga ati naraciye muri ibi reka rero nkore canke sinzi bimuha spirit Jean urabona kugira ashika hagetsu kugira ashike kuri rya zina rya GIP Arno ni umusore yavukiye mu Nyakabiga c'était en 2000 amaze kugira 10 ans ari mu Kanyosha ico gihe ntiyari bwirondeze amenye uwo ari we amenye impano ye arabandanya ageze mu Kanyosha muri 2010 niho yashoboye kuja mu magroupe amwe y'abantu bafise amatalent abirondeza ababizi bahurira hamwe bagakora hama ntangwa ndisanga mu domaine ya danse ndakora muga ndabona ko atamahera birimwo ndavuga ati reka nevolue bega gute no tamba ibintu ntazi nabari biririmbye reka ndirimba ahubwo je abaje ndavyitambira ndabandanya cinangura mije kuririmba nkitangura ntibabiryoherwa bose me ubunye ndo umuntu ndirimba nkabona basi ko hari na 50% y'abantu mbona ko bakunda akazi kanje nabatagakunda muga bakankurikirana kuri social media bantera intege ya hama mva mu muryango w'abantu turabana bane tuva mu Kanyosha no dusane tuba nta management turabana bane n'umuvyeyi wacu umwe twandi kuri Alphonse naramuramutsa sana alias King mutama wubahwe ya hama mama wacu yaramaze gushengera niko bavyita mu kirundi ciza tukaba turi umuryango w'abantu bane na vyuyu ya ahanini yeno vuga ko ari ivyo hama ndamaze gutwara competition ya Nico TV sanzufise Nico Junior yabere kuri Rebecca final waje kuyitera iteka ari Sadbi nahora ndi no muri competition itwa nanje ndaririmba yabereye muri Isanam TV benshi barabonye base ibintu byabaye kuri Fizzo ngira nk'abakunzi sanzwe bakurikira social media bashaka kumenya ameka next hanini nivyo nta bindi nza ko cyane yagikurikirana naco nuko muri biography cyo nokongera ngo nuko no munsi naho nagendeye Black TV mbega twagenderaniye niko no vyita kuko igisagara turahura okay abandi kumwe no mu meuf mwiza sinzi babibonye antuka ndazakora muri commentaire mbabari ndakunda gutwenga na Mr Bambo hariya kuri kamera ni amatseka wuba wagiye hari ukuntu wanyarutse mu kwivuga ariko je ndi hano kugira abakunzi ba Black TV bakumenye gahoro reka n'abakunzi bawe reka n'ubutakuzi agenda avuga ati nagenda mumenye kungene ubuzima bwe bwagenze watubwiye kuri mu muryango w'abana bane ego umuvyeyi mukamusigaranye umwe ko hepore kandi ukabura umunyakanyosha mugapana imvukira yaho nije narishaka nturimvukira yaho imvukira c'est quoi imvukira aho uri ni muho wanyu aho ba oya uri muri abantu baguma bademénager tutavana sujet ingo okay ntiduharire kwica tukongera tukanashaka rero kukubaza kwanza
kuririmba wamenye ryari kufise iyo mpano hoho ninde yaguhumurije kubandanya kuririmba akanovga yaguhaye inguvu kugira ubwatsi urafise impano yige agagukonsiya niko novuga ati bandanya ego bon ngerageje kwishura kwico kibazo vraiment nabitanguye ntabizi ubwanje vraiment sinzi kwishira hejuru birenze ariko natanga umuziki ntawuzi ariko nariravye ndi umujene afise inguvu ndafise inguvu haba izo mu mubiri uko umuziki usaba inguvu zo mu mubiri bwa mbere zo mu nda urumva menya ugaririmba nimba ushonje ni mu nda bihera mu nda urumva hama bigasaba no kuba bikunda no kuba bikurimwe wowe nyene ni kuvuga ko je ngerageje kuvuga ku munsi wa mbere natangura canke gutangura umuziki kugira menye ko umuziki ariyo domaine yanje ku munsi nashoboye kwandika texto nkabona ko iriko irakundwa n'umuntu runaka yaba umwe canke babiri byashika ugasanga umuntu akubwira ati eske urafise impano yo kuririmba yes ndayifise ndirimbira numve hama nkaririmba akambwira turabizi vraiment indirimbo yawe hamwesha muri studio yonduhura ariko ntaguciye mu gato shaka byari wamenye ko siyo mpano ni mu mwaka w'ibihumbi 2014 na 14 niho nashoboye kumva yuko je vraiment nkwiye gutravaya nkakoresha ingufu zose jusqu'à maintenant numva ko ndumutama muri music. Urashaka kutubwira iyo scene genre akavuga ati nari muri ibi cyandaririmba cyanumva yuko nshoboye duheyo tubwira iyo experience yawe umunsi wamenye ko ufise impano yo kuririmba ugacisha ama emotion ya mu ndirimbo. Iyo kenshi ndiko ndakorana n'aba journaliste ama interview nkaya kacumbaza nk'ibintu byo muri kahise ni vyiza kuvyibuka ko nivyo bitegurira akazoza mais c'est story ndende no kubwira ducishirize ko amasegonde nk'atanu gato uko byari bimeze ishagihe ego ico gihe muri iyisigari zone muri kino gihe hitwa Kanyosha aho umva basadbi bavuye bande bavuye je nari petit frère nka kuri baba basadbi bo barabarega ubwabo ivyo baba barimo twarabibona kuri nabo sometime wasanga ko adusutena sometime novuga ko byari bigoye cyane kusohoka nta social media yakora cyane urumva ubu turakora interview mukazibona nta social media nta mujournaliste azagwa promotion utamusanze hari amaradi kiniki nta management nta makampuni vomyo ubu turabona ama diaspora ariko aritanga kandi vraiment ku bantu bari hanze big up sana babandanye badushigikira ubu tuko turabona ibishangement nini ico gihe nta kintu cagugusohora warakora kugira uronke rare ya studio twabikora kivuayo kibire shaka umbwire iyo mpano wamenye gute kufise iyo mpano niho shaka guhagarikira kuko nukuraja wamaze kuimenya shaka ukimenya nkuko wovuga ati nari nko muri salon ndiko ndaririmba nza numva akajwi ni fresh niho naciye mvuga ati reka ngerageze ndako hova mwikira ya nako karero nkwaye kugira renda bimenye turafise muri Kanyosha twasuko twakuranye n'abandi bajone ibintu byo kuririmba byari nk'ibintu twaduharaye kujya gukina amabi nivyo gutamba no kuririmba urabibona rero twaduse crew yacu ni kuvuga yuko twese twaba tuzi kuririmba muga tutabizi ko tuzi kuririmba mu gihe twe muri team yacu tumaze kwemerana nkandika indirimbo nkabona urayemeye naca umva niyumva ko ndi jewe nyene nkaca nkora mvuga ati n'undi wese azovyemera ku nguvu yani muri ako kagwi rero ni wavuze ati reka mfate decision yo kuvuga ati ndashobora gukora umuziki kandi ndawiyumvamo kumbura batazobikunda nzobibakundisha unaipenda unaichukia muravyumva tactique zo mu Kanyosha tuba turi mu kagwi je ndatera ejo nkazoza niyo nanditse kandi burya ni rap ni muri category ya rap ndi muri kategori ya rap ndi muri kategori ya R&B ndi muri kategori ya ragato ndi muri kategori bega unkasahi aho ndi muri rimvye tu ukenda kuririmbira igicana cinca oya urakoze hose ndakora barabiza abafans banzi okay reka tuje imbere gato rero ndumva ko iyo mpano yawe yavyutse uri kumwe n'abagenzi niko novyita imaze kuvyuka kuko ico gihe wavuze yuko ata abantu bari babafashe ku mugongo gusa hari abasitari babashigikira sometimes usanga ari rimwe ego
uravye n'ubu baracabashigikira nka kera canke no benshi muri bo barahomvye abatahomvye nabo barungutse mugabo bagiye barukira mu bintu bigiye bitandukanye par exemple nk'ubunye hari abaririmbyi barimbisho gihe kandi bari bagezweho barabayeho mugabo babayeho bwabo ya life yo kuronka ivyo urya nyuma niko ndakora umuziki no munsi shaka gukora umuziki ugira ngo nkingo amahera ngo yo kugura ngo indagara z'igihumbi gusa ndakeneye kugira yonjya yo nkoresha mu muziki kugira nayo mbika nkore imigambi mbega wa mwana wo mwibarabara azoronka isabuni gute mu gahinda switamaye nayo nce muri ville mvuga ati ndakwibutsa wa mwana mbega wa muje nari kambaza ati muziki ukorwa gute wa mwana ari kariyonza muri tane nzomufasha gute jewe ari nyuma yanje ndafise abagabo friend acara umwana nivyo ndavyemera mugana ndafise abana banje abona kwita abana ayo uri nyuma inyuma ya life wanje ugenda kwa music mbega mugene ko ndonka ugahombi no vyagenda gute donc niyo mpamvu nka je numva yuko nka music vraiment ya kera iratandukanye niyo gatoya mugabo kubwawe itandukanye gute menshi barabibona ariko nshaka kumenya kuri wewe uri umuririmbyi umuziki wa kera n'ubu utandukaniye hehe hoho uyu wawe uzosa n'uwa kera cyangwa uzori kuja mu wubu umuziki wa kera umuntu yarakubanira yarakubanira kandi bikabiherana akakubanira kweri akakubanira mu gukabiherana kandi ugaherera hariya ubu twebwe umuziki twutakora suko ndi muri vrai style kurusha abandi ariko nuko mbone biko biraje na krende ku bantu ariko babanira ama talent yaba umustar se talent canke projet abantu ko babana projet kero umuntu yarakubanira ukabiherana uko nta naho washobora kuronka uburyo wirenganura me ubu unye urasoreka wagishasha umujournaliste wo kuri TV unakaka kuvuza ashaka kaboga tu vois sinzi mudondagure muri naka me surtout benshi niko bameze me ndashimira Black TV vraiment mubaho kandi mumandanye nzira ni bon ngirana na nyine mutacha vyibwira ariko nturampiga irya tandukaniro riri hagati yego ndiko ndaza urumva ico gihe cyambere barakubanira ugaherayo urumva mais jusqu'à maintenant ubu birashobora guca mu yindi nzira umuntu arakubanira ukaronka yindi nzira hama ikindi kintu social media ntizari bwavume ubu ntitubivya vya YouTube umuntu ntiyabijamwo cyane n'uwa postinga ko ari kwinezereza ko bavuga ati album me ubunye ibintu birateye imbere hama n'igikurikira aba diaspora management sugar daddy sugar mami movement mu gisagara biraharawe okay hari inzira nyinshi donc kuri wewe uvuga yuko image niyo yahindutse muri iyo image nshatse kuvuga n'ugufashwa ego hani muga ku majambo ni kurya nyene ko zasohoka ni kurya nyene no production nayo iragenda evoluwa nk'ubu production yabacanjo niyo ubunye nk'ubu ibisanga barakora amateka urumva abajo ba Indomike bande muri Bantu Boy tunawabari sana wanatumika kazi bakunze Black TV mwumvise wewe itandukaniro giwe genya risigoye ariko ndazi wewe urafise irindi kandi ashaka kuza kurimbwira sishaka ko wigumye nta murundi wigumye ahari hose arandika ikibe kiraba ariko andika urafise itandukaniro wawe kandi nanje ndaribona sinza kurivuga jewe biratandukanye niri ariko je ndazi kuza kurimvugira shaka kurivuga sinakugize umuvugizi abarundi muratanga indobo ariko sinakugize umuvugizi muganda ati ko tuza guhuza reka mbandanye nituraheza reka tuje rero ku muziki we wa mbere sumwe kandi sibiri yasohoye reka dutangwe kuri umwe atugire nyimba ariwe yawanditse yimvi yaravye kuki amajambo yanditse yavuye kuki eske yavuye ku vyabona canke ku vyamubayeko hama atubwire kungene mu gusohoka kungene yakiriwe no kungene byo amanavuga vyamugoye canke vyo vyaramworoheye bon gerageje mvuga nko ku ngoma yanje ya mbere ni ngoma yitwa Commando mbega novuga ngo ni ya mbere kuko ubu dutangura ubuzima bushasha account donc nka account umuntu ahorana ikakuba pirate barayipirase kandi mbone nakaje ko kugira trend y'abantu hariyo account iriko ya YouTube bapirase yiwanje yanditse ko JIP official ashaka kuyihenda kuko abona ko ibintu bitandukanye n'ivyo wanje hama indirimbo yanje ya mbere Fizzo yitwa Commando ni collabo ndiko mbwira umukobwa ati reka ndakubere Commando let me be your commando
let me be your commando baby jewe yarambagije ndakwigiye ndamwishura hanyuma tubishire hanyuma après inyuma ya kamera ego niyo message nanifise hama ingoma ya kabiri ingoma yeswe akana ndiko ndirimbira wa mwana nyine uravyumva umwana abwira ati mbera ndakubere nyemera ndakubere umukomando ndakurinde ingoma yeswe akana nayo nyine iri kuri account nyine urumva hama uburenda bazaniye akataraboneka bishasha enjoy my nigga boy girl march against the rapper aka GIP aka G Young G alongside Nico Junior alongside Isaiah alongside Hervé Pro Manager alongside n'abantu benshi bako badusaidia kuri iyo ndirimbo ni indirimbo yasohotse ari official video murashobora kuyiraba ku mbuga zose ziwanje YouTube Young JIP official Instagram Young JIP official Phoebe JIP Young enjoy yani murahawe ikaze kwa ma platform ya aranyaruka nkuko ahejeje kuvuga aya majambo aranyaruka narabwiye aranyaruka je ngoma ndengeko je bizo ntwara imyaka 10 kugira amenye byanananiye naborotse aka gusa ariko naje mwabonye ko yihuse nabibonye nanje ariko nababwiye ndamugendesha pole pole mpaka dushitse ku ndimba biherutse gusohoka okay ninakubajije ikibazo kivuga kiti reka ndagisubiremo indimbo yawe nizahe ingorane wahuye nayo inje ndimbo ya mbere hama yakiriwe gute mu muryango mu babanyi reka n'abakunzi bawe wayakiriye gute indirimbo yanje ya mbere vraiment byari bigoye cyane mbega bakubwiye ngo srago ukaca bibaza ngo srago ngo kugenda ngo indirimbo abantu bayivuze srago ihera kuri activité musicale ya mbere ni kenshi naja muri studio nk'indirimbo ya mbere vraiment byari bitandukanye cyane n'igihugu cyahindutse kuri wewe indirimbo ya mbere ni ya kabiri mais non ubu ndiko ndabona abantu bari kubatahura music ubu unye jewe vraiment umuziki ni Krendey n'abandi baririmbyi bose nakunda ni barondera ukuntu bidandaza umuziki nukoresha amahera yo mufuko umuziki ukoresha n'amahera ya ni projet panga ukose na budget kumbira shana kubutari iwawe sana yaba sikeshi yabi iwawe n'amahera menshi nawe ngira urabitse sensora umuziki n'amahera menshi cyane indirimbo ya mbere nayikoze ntashaka kuronka promotion ku radio ariko narabona aba journalist muganga aje kubarondera n'abasanga wabo usanga vyutse wepe tunani kutana home kweli akakubanira akagirane me kuri indirimbo y'ubu vraiment hari hinduka tuko ndabona abantu bafite umutima bariko baraza bafasha bagirane ndanabashimira sana okay indirimbo zawe zibiri za mbere iyo komando na akana ya niho hace uja mu bintu by'ama competition vyakuje nko gute ngo uje mu ma competition hoho wahiga mwiki ikintu cha competition ni ikintu kishika mu Kanyosha nabonye cyakunda gupasa cyane kandi cyagaragaza awasire baravuga sana ko Kenya Empire kandi n'ubu nivyo genda vyemeza ni numwa mukuru mbega umuziki mu Burundi of course nuko gusa atari n'amakota ari VIP abaririmbyi sikirenga cyane mugabo nabo barabizi ko nahantu hamye hari ama talent ni kuvuga yuko umugi wo kuririmba ni ikintu twe twahawe kuririmba so ndavuga ikintu mbagije nakubagije oya no c'est normal birabaho ikibazo canje cavuga kiti byakujemwe gute ngo uje mu competition hoho nigiki wo wahigamwe bawe rero tumaze kuba turi ndi muri yo quartier Kanyosha habitwa ba Nesmi Quiet bakina Fabilove n'abantu bakora umuziki bakaja gukompeta ino muri no bakagaragaza je ndazi competition Fabilove yari mu pro Bifes ari mu bono Bifes ahiganwa n'umuntu Fabilove yigisha mais jusqu'à maintenant sinishatse kumenya nzira Bifes ni cyari nuko me ndavye kwico gihe ni kuvuga competition ni arimwo muri competition Fabilove ari pro vyategurwa na Bonesha FM urumva igihe harimwo ba Jojo Paparazzi sizi ko mwibuka
ego icyo gihe hose industry yayikurikirana twaga twaraba abandi tukabakurikirana bakora amakompesi twe n'ikintu cankuzemwo kandi ndi umuntu ku gafaranga vraiment hano kumbona ku faranga singotwa turabona ama diaspora ariko araritanga kandi vraiment ku bantu bari hanze big up sana babandanye badushigikira ubu tuko turabona ibishangement nini ico gihe nta kintu cagugusohora warakora kugira uronke rare ya studio twabikora kivuyu kibire shaka umbwire iyo mpano wamenye gute gufite iyo mpano niho shaka guhagarikira kuko nuko uraja wamaze kuimenya shaka ukimenya nkuko wovuga ati nari nko muri salon ndiko ndaririmba nza numva akajwi ni fresh niho naciye mvuga ati reka ngerageze ndako hovamwo ikintu ya nako karero nkwaye kugira renda bimenye turafise muri kanyinshi tasuko twakuranye n'abandi bajone ibintu byo kuririmba byari nk'ibintu twaba duharaye kujya gukina amabi ibyo gutamba no kuririmba urabibona rero twaduse crew yacu ni kuvuga yuko twese twaba tuzi kuririmba muga tutabizi ko tuzi kuririmba mu gihe twe muri team yacu tumaze kwemerana nkandika indirimbo nkabona urayemeye naca umva niyumva ko ndi jewe nyene nkaca nkora mvuga ati n'undi wese azovyemera ku nguvu yani muri ako kagwi rero niwe wavuze ati reka mfate decision yo kuvuga ati ndashobora gukora umuziki kandi ndawiyumvamo kumbura abatazobikunda nzobibakundisha unaipenda unaichukia muravyumva tactique zo mu kanyosha tuba turi mu kagwi je ndatera ejo nkazoza niyo nanditse kandi burya ni rap ni muri category ya rap ndi muri kategori ya rap ndi muri kategori ya R&B ndi muri kategori ya ragato ndi muri kategori mbega unkasahi aho bose ndi muririmbyi tu ukenda kuririmbira gicana cinca oya urakoze bose ndakora barabiza abafans banzi okay reka tuje imbere gato rero ndumva ko iyo mpano yawe yavyutse uri kumwe n'abagenzi niko novyita imaze kuvyuka kuko ico gihe wavuze yuko ata abantu bari babafashe ku mugongo gusa hariho abasitari babashigikira sometimes usanga ari rimwe uravye n'ubu baracabashigikira nka kera canke no benshi muri bo barahomvye abatahomvye nabo barungutse mugabo bagibanukira mu bintu bigiye bitandukanye par exemple nk'ubu unye hari abaririmbyi baririmbisho gihe kandi bari bagezweho barabayeho mugabo babayeho bwabo ya life yo kuronka ivyo urya nyuma niko ndakora umuziki no munsi nshaka gukora umuziki kugira ngo nkengo amahera ngo yo kugura ngo indagara z'igihumbi gusa ndakeneye kugira yonjya yo nkoresha mu muziki kugira nayo mbika nkore imigambi mbega wa mwana wo mwibarabara azoronka isabuni gute mu gahinda switamaye naye nce muri ville mvuga ati ndakwibutsa wa mwana mbega wa muje narika mbaza ati muziki ukorwa gute wa mwana ariko ariyonza muri tane nzomufasha gute jewe ari nyuma yanje ndafise abagabo friend acara umwana nivyo ndavyemera mugana ndafise abana banje abona kwita abana ayo uri inyuma ya life wanje ugenda kwa music mbega mugene ko ndonka ugahomba no vyagenda gute donc niyo mpamvu nka Jema numva yuko nka music vraiment ya kera iratandukanye niyo gatoya mugabo kubwawe itandukanye gute menshi barabibona ariko shaka kumenya kuri wewe uri umuririmbyi umuziki wa kera n'ubu utandukaniye hehe hoho uyu wawe uzosa n'uwa kera cyangwa uzori kuja mu wubu umuziki wa kera umuntu yarakubanira yarakubanira kandi bikabiherana akakubanira kweri akakubanira mu gukabiherana kandi ugaherera hariya ubu twebwe umuziki twuzakora suko ndi muri vrai style kurusha abandi ariko nuko mbone biriko biraje na trende ku bantu ariko babanira ama talent yaba umustar talent canke projet abantu ko babana projet kera umuntu yarakubanira ukabiherana uko nta naho washobora kuronka uburyo wirenganura me ubu unye urasoreka wagishasha umujournaliste wo kuri TV unakaka kuvuza ashaka kaboga tu vois sinzi mudondagure muri naka mais surtout benshi niko bameze mais ndashimira Black TV vraiment mubaho kandi mumandanye iyo nzira ni bon ngira na nyine mutacha vyibwira ariko nturampiga irya tandukaniro riri hagati yego ndiko ndaguha ndiko ndaza urumva
ico gihe ca mbere barakubanira ugaherayo mais jusqu'à maintenant ubu birashobora guca mu yindi nzira umuntu arakubanira ukanonka iyindi nzira hama ikindi kintu social media ntizari bwavume ubu ntitubivya vya YouTube umuntu ntiyabijamwo cane n'uwa posting aho ari kwinezereza ko bavuga ati album mais ubunye ibintu birateye imbere hama n'igikurikira aba diaspora management sugar daddy sugar mami movement mu gisagara biraharawe okay hari inzira nyinshi donc kuri wewe uvuga yuko image niyo yahindutse muri iyo image nshatse kuvuga ni ugufashwa ego hani muga ku majambo ni kurya nyene ko zasohoka ni kurya nyene no production nayo iragendera evoliwa nk'ubu production yabacanjo niyo ubunye nk'ubu Ibris bariko barakora amateka urumva abajo ba Indo Mike bande muri Bantu Boy tunawabari sana wanatumika kazi bakunza Black TV mwumvise wewe itandukaniro giwe gene risigoye ariko ndazi wewe urafise irindi kandi ashaka kuza kurimbwira sishaka ko wigumye nta murundi wigumye ahari hose arandika ikibe kiraba ariko andika urafise itandukaniro yawe kandi nanje ndaribona sinza kurivuga jewe biratandukanye niri ariko je ndazi kuza kurimvugira shaka urivuge sindakugize umuvugizi abarundi muratanga indobo ariko sindakugize umuvugizi muganda ati ko tuza guhuza reka mbandanye nituraheza reka tuje rero ku muziki we wa mbere si umwe kandi si ibiri yasohoye reka dutangure kuri umwe atubwire nyimba ari we yawanditse yaravye kuki amajambo yanditse yavuye kuki eske yavuye ku vyabona canke ku vyamubayeko hama atubwire kungene mu gusohoka kungene yakiriwe no kungene byo amanavuga vyamugoye canke vyo vyaramworoheye bon ngerageje mvuga nko ku ngoma yanje ya mbere ni ngoma yitwa Commando mbega novuga ngo ni ya mbere kuko ubu dutangura ubuzima bushasha account donc nka account bw'umuntu ahorana ikakuba pirate barayipirase kandi mbone n'akaje ko kugira krende y'abantu hariyo account iriko ya YouTube bapirase yiwanje yanditse ko JIP official ashaka kuyihenda kuko abona ko ibintu bitandukanye n'ivyo wanje hama indirimbo yanje ya mbere Fizzo yitwa Commando ni collabo ndiko mbwira umukobwa ati reka ndakubere Commando let me be your commando let me be your commando baby jewe yarambajije ndamwishura hanyuma tubishire hanyuma après inyuma ya kamera ego niyo message nani Fizzo hama ingoma ya kabiri ingoma yeswe akana ndiko ndirimbira wa mwana nyine uravyumva umwana abwira ati mbera ndakubere nyemera ndakubere umukomando ndakurinda ingoma yeswe akana nayo nyine iri kuri account nyene urumva hama uburenda bazaniye akataraboneka bishasha enjoy my nigga it's your boy again march against the rapper aka GIP aka G Young G alongside Nico Junior alongside Isaiah alongside Hervé Pro Manager alongside n'abantu benshi bako badusaidia kuri iyo ndirimbo ni indirimbo yasohotse ari official video murashobora kwiraba ku mbuga zose ziwanje YouTube Young JIP official Instagram Young JIP official FB JIP Young enjoy yani murahawe ikaze kwa ma platform ya aranyaruka nkuko ahejeje kuvuga aya majambo aranyaruka narabwiye aranyaruka je ngoma ndengeko je bizo ntwara imyaka 10 kugira menye byanananiye naborotse aka gusa ariko naje mwabonye ko yihuse nabibonye nanje ariko nababwiye ndamugendesha pole pole mwaka dushitse ku ndimba biherutse gusohoka okay ninakwajije ikibazo kivuga kiti reka ndagisubiremo indimbo yawe nizahe ingorane wahuye nayo inje ndimbo ya mbere hama yakiriwe gute mu muryango mu babanyi reka n'abakunzi bawe wayakiriye gute indirimbo yanje ya mbere vraiment vyari bigoye cyane mbega bakubwiye ngo sirago ukaca bibaza ngo sirago ngo kugenda ngo indirimbo abantu bayivuze sirago hera kuri activité musicale ya mbere ni kenshi naja muri studio nk'indirimbo ya mbere vraiment byari bitandukanye cyane n'igihugu cyahindutse kuri wewe indirimbo ya mbere ni ya kabiri mais non ubu ndiko ndabona abantu bariko batahura music ubu unye jewe vraiment umuziki
ni Krendey n'abandi baririmbyi bose nakunda ni barondera ukuntu bidandaza umuziki ntukoresha amahera yo mufuko umuziki ukoresha amahera n'amahera ya ni projet upanga ukose na budget kumbira shana kubutari iwawe sana si keshi yabi iwawe n'amahera menshi nawe ngira urabizi sinsoro muziki n'amahera menshi sana indirimbo ya mbere nayikoze ntashaka kuronka promotion ku radio ariko narabona aba journalist muganga aje kubarondera n'abasanga wabo usanga vyutse wepe tunanikutana home kweli akakubanira akagirane me kuri indirimbo y'ubu vraiment hari hinduka tuko ndabona abantu bafite umutima bariko baraza bafasha bagirane ndanabashimira sana okay indirimbo zawe zibiri za mbere iyo komando na akana ya niho hace uja mu bintu by'ama competition vyakuje nko gute ngo uje mu ma competition hoho wahiga mwiki ikintu cha competition ni ikintu nkishika mu Kanyosha nabonye cyakunda gupasa cyane kandi cyagaragaza awasire baravuga sana ko Kenya Empire kandi n'ubu nivyo genda vyemeza ni numwa mukuru mbega umuziki mu Burundi of course nubwo gusa atari n'amakota ari VIP abaririmbyi sikirenga cyane mugabo nabo barabizi ko nahantu hamye hari ama talent ni kuvuga yuko umugi wo kuririmba ni ikintu twe twahawe kuririmba sorry ndavuga ikintu mbagije nakubagije oya no c'est normal birabaho ikibazo canje cavuga kiti byakujemwe gute ngo uje mu competition hoho ni giki wo wahigamwe wawe rero tumaze kuba turi ndi muri yo quartier Kanyosha habitwa ba Nesmi Quiet bakina Fabilove n'abantu bakora umuziki bakaja gukompeta ino muri no bakagaragaza gender de competition Fabilove yari mu pro Bifese ari mu bono Bifese ahiganwa n'umuntu Fabilove yigisha mais jusqu'à maintenant sinshatse kumenya nzira Bifese ni cyari nuko iyo me ndavye ko ico gihe nikuvuga competition arimwo muri competition Fabilove ari pro vyategurwa na Bonesha FM urumva igihe harimwo ba Jojo Paparazzi sizi ko mwibuka ego ikihe gihe hose industry ikurikirana twaga twaraba abandi tukabakurikirana bakora ama competition twe nikintu cankuzemwo kandi ndi umuntu kugafaranga vraiment hano kumbona ku faranga singotwa nkuzemwo congereza hariho impamvu ngenda kwaje kino kintu ngenda kubaza akantu gatoya uhora umbaza ubu reka duhindure kwanza nanje ndakubaza mbega uravye nk'industry y'umuziki wibaza ko ku miliyoni 12 kuduga turi ngaha mu Burundi wibaza ko ari nk'imiliyoni zingahe zikurikirana umuziki w'u Burundi nobambehe ariko sibake tu sibake reka ndabisubiremwo aba banuze saba legend aba basaza bacu niko genda bita legend nka Wagasha ni legend sinzi umuntu ngo muzizi wajiwe ngo legend n'umuntu yapfuye haraniye ikintu bubakiye monimo ariko aba legend bakwa kwiza 1 million ubu sinjo 1 million tuko 12 million apa mu Burundi muri turi 12 million bisigura ngo n'umuziki ubwawo ukurikirwa n'abantu bakiye mu Burundi ni kuvuga yuko kandi umuziki dukora ngaha vuga ko atari culturel turagerageza kujabuka umukongomani ntiyikumire ubu muri ville ndaja muri ville nkabonana n'umuzungu nkabonana n'umukongomani nkabona umutanzania nkabona umunigeria uva bose turumvikana kandi ngo bisha talent vuga ko vanga indimi nakanyumve si bibi ariko nta kundi niyo nzira nashatse kugira babimenye nayo ego ariko naco yabisigiye ama club culturel nta kundi kirimo amayaya esprit abayaya bedinga bref ntarinze ndaja kure ikibazo canje ca nyuma ni iki ushaka kutubwira umuziki kuri wewe ni iki umuziki kuri jewe bwa mbere ndawufata nka job ni umwuga ushobora gukora mu gihe ukurimo hama umuziki ikindi kintu ndawufata ko umuziki uraruhura ni ikintu
ni show ishobora kuruhurira umutwe mu gihe uremerewe. Umuziki ni ikintu gishobora gutuma utanga message igashikira abantu benshi mu mwanya mutoya. Umuziki ni ikintu kirema. Ni ikintu kirema. Hari abaririmbyi baririmba ibintu vya politike benshi bagize amazina biremeye izina. Umuziki urarema. Mbega umuziki novuga ko ari vyose kuri jewe. Yego birareje kuvuga vyaguye. Okay, urakoze yari GIP. Wow, GIP. My God, iragoye, sérieux. Ariko nkundira tutareze ikiganiro. Shimira abantu bamwe. Ndashimiye Nico Junior kuri support yawe. Ndashimiye Mr. Isaiah boss from Etazini, na washukuru sana wa baba wa mwubahwe. Ndashimiye Ve Pro Manager. Ndashimiye n'abandi benshi muri team GIP babandanya bashigikira. Vraiment ndashimiye Black TV umutima mwamanye mugumane. Ndashimiye n'abandi bose bakiriko bariyumvira kudufasha mwamwe vyanga. Reka mere nka pasteur ati wewe nyene iyo note ndayibona ikureyo ndakubona. Ndashimiye abakunzi ba Black TV mutaragira subscribe ariko muyigire na commentaire n'abakunzi ba GIP bose ndabashimiye. Ndamwereje amanda yishimiye yiwe yari kuyihereza ariko ndayahereje. Okay, reka abibwire kwanza muzomukura kwantu batamuzi n'abasanzwe bamuzi muandanye mu supportinga mwongera mu partage ku marezo yanyu yose mufise kuri internet, yaba YouTube, yaba Snapchat, yaba Instagram, yaba Twitter, yaba je pense que na Telegram, ouais, ça peut se faire ku marezo yose. Bon, ndaza kubabwira en general kuvyo dukeneye kuko situho duko dupambanira kuri new project nimwe zite sana kuiraba ku ma platform